tunezererwa iki gihugu ciza Imana yaduhaye. Ubu rero baramaze kubona ko dufise igihugu ciza kandi kirimwo vyinshi, nico gituma tubishimira Imana. Igihugu ciza cyane kubera iki tukiriko turidodomba twokora iki? Arageze ko rutangura kwiyumvira twokora iki ku igihugu ciza twakirose kandi tukaba turi muri ico. Ubwa mbere bwo nuko twokwigenza nk'abana b'Imana koko. Ivyo navyo bisaba ko twese tumenya ico Imana idushakako. Ico Imana idushakako nta handi twokimenyera atari gusoma ijambo ry'Imana. Nanone ngo ivyanditswe kera vyose vyanditswe kugira ngo bitubere inyigisho. Aha dukoraniye ngaha ngo twibukanye, twigishanye kugira ngo Imana ntidukure kwijisho ngo duhere mu nzira tutari ivyiza vy'igihugu. Vyari vyihishije dukenguruka ko yatujabukije ya magume yose yatuma dutangura kwidodomba ngo none cagiye ko tuzokibona ryari. Noneho rero kuri uyu mwaka turiko turasozera nkuko twari twawise umwaka wa mbere, no mwaka werekanye koko ko ari uwa mbere urora kubaka ca gihugu kitubere igihugu c'amata n'ubuki. None rero akana kaya gushimira Imana. Dushimira Imana kuko yaducanye muri bwa bugaragwa, ntitwibagire kugira ngo ntituze dusubira inyuma. Imana yaraturinze iturinda magume menshi, mbere bamwe barahasiza gatwe. Urabiguze igihugu uri n'abandi usanga aribo bisutse. Ivyo vyose twebwe tukiri ngaha turabatabarutse, none tubandanye dushimagiza Imana tuvuga tuti uhoraho arakomeye kuko yatugiriye neza akatujabutsa ubugaragwa. None uno munsi tukaba dushitsaho twokubaka igihugu cacu kugira ngo umutahe ritunga Imana yaduhaye tuze dushobore kurikoresha. Mwese rero Imana igoma ihazagira Uburundi.